uyu murundikazi aratabaza ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite. Twaracishije inkuru yiwe ku rubuga rwacu tuvuga ukuntu akubitwa yugaraniwe mu nzu adashobora kuronka n'ukuntu yosohoka, barase kumujana ku biro kuri ofisi banka kumuvuza agwaye agakubitwa birenze ukwemera. Muriko murabona ibi bikomere ku maguru, mu maso yaravyimvye. Ibi twarabivuze, agence yaba iyo mu Burundi zaba izo muri Saudi Arabia nta na kimwe zakoze. Aragira aho yiyahura rero aca mwidirisha kugira ngo aje mu gipolisi, arasohoka aca aravunika akija kwa muganga mu bitaro. Ubu ari mu bitaro apfunze aboshe amaguru n'amaboko. Reka mbanze ndabahe imbere yo kubasangiza inkuru twakoranye ubwa mbere ikiganiro yaduhaye. Reka nambaze ndabahereze umwirondoro wiwe ubu kwanza wenyine avyivugire, avuge n'amazina yiwe. Avuga ati ahereka atabaza ari mu bitaro, ni amakuru yagiye hanze ejo, yatabaje ejo. Jewe ntitwa Ntawurushukurimana Evangeline, nkaba mva mu Burundi, komine Mpanda, provinsi Bubanza. Papa na mama, papa yitwa Sindabirondera Leonidas, mama yitwa Girukwishaka Solange. Hama je rero ikibazo nahuye naco, jewe mabuja yaguma nkubita akaguma nkubita, ahakwa no kunturiza ikibiriti. Burya rero nca mwidirisha, nca ndatoroka ngomba nje ku gipolisi, nca ndavunika ukuguru, mvunika n'umugongo. Muga ubu narakize, n'ubu mabuja canke databuja ntaraza kundaba, ndacari mu bitaro. Ni muntabarize bavyeyi mwoba mukoze. Amazina y'abavyeyi biwanje nabo, n'amazina yiwanje nayo nyene. Intara nayo ni Bubanza, provinsi Bubanza. Nkaba mvuka muri Bubanza. Ego naho, ego mwoba mukoze, ni muntabarize muzoba mugize neza, mwoba mukoze n'ukuri, mwoba mugize neza. Haheze iminsi 5 ndabahaye amakuru y'uwo murundikazi Ntawurushukurimana Evangeline. Ndababwira yuko ahantu akorera atotezwa, akubitwa, yewe twerekana n'ibimenyetso, kubera ko amaguru hariko ibikomere. Yaravuze ukuntu bamuburutuye mw'ibarabara, ukuntu yagerageje gutoroka kubera ko inkoni zari zimurembeje ngo aje mu gipolisi. Hanyuma bose baragenda aramufata aramuburutura mw'ibarabara, ibikomere aho mubona ku maguru, naho muburutuye mu kaburimbi, ku matama, mu maso nyene yabubiye kubera amakofe n'inkoni. Aha rero igice gikurikira nuko iyo ibi bibaye, agence yo muri Arabia igenda igatora uwo muntu ikamujana mu yindi nzu, nimba bidakunze bakamusubiza mu Burundi, kubera ko nta muntu yoza kubagwa nk'inka abona uko biri kose. Nawe yagiye muri Arabia yagiye kurondera amafaranga. Aha rero mu gihe abona ko bidakunda kubera ko amerewe nabi, murumva ko atokwemera gupfa ngo asige abana ku ngoyi. Reka rero ndabumvisha ikiganiro twagiranye, murihangana mukurikire kino kiganiro twagiranye agitabaza. Ubu rero ari mu bitaro, ari mu bitaro vraiment araboshe. Hariho abantu rero batanze amakuru kubera ko ntiyashoboye je kontakta directement, nimba bivanye nuko kumbure telefone barayimwatse ubye sinzi ikibazo cabaye. Hari abandi bantu bashoboye kumpa ubutumwa kandi ndabashimira cyane. N'abantu bandunyikiye izo audio barambwira ati uyu muntu waramutabarije uvuga ko amerewe nabi, none ubu naho hasohotse ubutumwa avuga yuko ari mu bitaro kandi araboshe. Reka mwumve ingene babimbariye, hanyuma nce ndabumvisha ikiganiro twagiranye. Ari mu kasho, ari mu bitaro kandi arafunzwe, ariko minode ku maguru no ku maboko. ngo n'umurundi Umuntu n'umurundi wacu wabo aragwaye, ari ku bitaro kandi arafunzwe, aminote ku maboko no ku maguru. Rero sinzi ikosa yakoze, sinzi mweko mwomumenya canke nimba ufise abandi bagenzi canke uri mu maguru murayishirayo. Gusa umuntu amaye ifoto yiwe n'umukozi dukorana kuko agwajije mabuja. Rero ntibahuza ku rurimi, namuvye agerageza uburyo bwose amwegere kugira turungikire amazina yiwe n'ayo mazina ya papa na mama wiwe, naho yaja ava haturuka, kugira bamutangarize bamushire mu magurupe. Ego nuko ico kibazo afise, urabona ko ahantu ari hari na kamera urayibona hejuru yiwe, kandi arahamaze iminsi. Uyu munsi wogira 5.
rero kugira n'ifoto y'ubonekane vyagoranye n'uwayo mafoto yagize ubwoba ko je twabonye tubiyaga ko ndamubwira tuzi ukora ingufu zose ifoto y'ubonekane n'amazina ariko rero ivy'amazina ntibirakunda sinzi rero ko mwamumenya. aba rero ni abashoboye kutugeza ku buno butumwa bwa Ntawurushukura Evangeline, nabo nyene murumva uko babivuga. Reka none basangize ikiganiro twagiranye na Evangeline avuga ukuntu amerewe nabi n'ukuri abantu mufise ikigongo bamufashe, kuki umuntu ashobora gupfa kandi yitabarije hariho agence zamurungitseyo. Kubera umuntu ashobora gupfa kubera gusa inyungu y'ivyisi, kuvuga ati abamurungitse bamuriha ikindi agataha baba bahomvye, shamusubije kuri maktaba kuri ofisi baba bahomba iki ko aho ko umuntu apfa wotuma uhomba ayo mafaranga ko n'ubundi atawuzuye ajana mu kuzimu. Reka mwumve ikiganiro twagiranye mu buryo burambuye. Jewe nitwa Ntawurushukura Evangeline, nkaba ndi muri Saudiya, navuye mu Burundi itariki 3 z'ukwi11 shikino itariki 4 z'ukwi11. Nkaba navuye kuri ofisi bitwa Trerasco yo mu Burundi mu Kinama. Mu Kinama niho navuye mu Burundi kuri ofisi bitwa Trerasco. Rero jewe maze gushika ino muri Saudiya narahuye n'ibibazo kweri. Jewe ndakubitwa nta kwezi na kumwe kwijana ntariko ndakubitwa. Itariki 24 z'ukwezi kwa 20 k'ukwezi kwa 12 narakubiswe mpakwa gupfa, narakubiswe kweri mpakwa gupfa. Jewe naho ndababwira yuko ngwaye hakumpa ibinini bankubita amakofe. Nukuri n'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 narakubiswe mpakwa gupfa naho nyene. Mu gitondo narababwiye ati ndagwaye, burya hakumpa ibinini canke banjane kwa muganga baciye bankoranira barankubita. Nukuri nta mahoro mfise jewe, nukuri ndakubitwa. Ku munsi wa gatatu itariki 5 z'uku kwezi nyene, umwana yaragiye mw'ibombo aritosa, burya amaze kwitosa ndamubwira areke aranka. Burya nca nsimbira mu comba ndatora izindi mpuzu ndamwambika, burya aca asohoka yiruka aca ku mirido. Iyo rido muri kamera ica yerekana yuko noba ndiko ndamuhiga, naho ntariko ndamuhiga. Nukuri narakubiswe ndakubitwa mpakwa gupfa. Hama databuja aca arugurura ngo ninsohoke, burya nca ndasohoka nca ndiruka, baca banyirukako bamfatira mw'ibarabara mw'ikaburimbi, barankwega ndakoma induru ndabura ikintabara, baramburuta ndabura ikintabara. Nukuri baramburuta cane ndabura ikintabara. Burya niho bansubiza mu nzu. Nukuri narakubiswe ndakubitwa, nkikubitirwa mw'ikaburimbi narakomeretse ku maguru, ndakomereka n'ubu ku maguru ndafise ibikomere kweri. Ku maguru hariho ibikomere, narakubiswe cane, ndakubitwa cane. Maze gushika mu nzu barankubise barantabagura ibizara, ndakubitwa cane gose, ndakubitwa cane. None bavyeyi raba muntabarize n'ukuri, raba muntabarize, jewe nguma nkubitwa kandi aho nkubitwa nca ndara ubusa kandi nakoze, baca bandaza ubusa ntibangaburira kandi nakoze. Na telefone barayinyatse sindonka ingene tuvugana n'umuryango, bonyene biyumviriye niho bampa telefone naho nyene bayimpa kuwa gatanu niho bampa telefone.
inimero zose zari muri telefone barazifuse, basigaje inomero y'umugabo w'iwanje n'inomero ya mama gusa, izindi nimero zose barazifuse, bavuze ati basubiye gusangayo izindi nimero bazoca banyaka telefone burundu. None sindonke ingene mvugana n'umuryango, barankubise mu muhogo baraniga, banika mu muhogo, mu maso barantabaguye ibizara, bankwega amatwi, bankwega amatama, nukuri jewe aho ngeze numva nopfa, ndakubitwa cane, singira ikintabara kweri, singira ikintabara, jewe ndakubitwa cane birenze, aho ngeze nsigaje gupfa kweri. Bavyeyi raba muntabarize, nukuri jewe nsubire mu Burundi mwoba mukoze, raba muntabarize nsubire mu Burundi mwoba mugize neza, ndabibasavye. Jewe ndakubitwa cane, naranababwiye banjane kuri ofisi, baca bavuga yuko bagira banjane mu gasho, ndababwiye banjane kuri ofisi, baca bambwira ko bagira banjane mu gasho. None jewe singira ico mfata, singira ico ndeka, sindi butoroke, singira aho nja, basiga banyugaranye, n'icumba ndaramwo mw'ijoro baranyugarana, bakanyugururira mu gitondo, bavyutse niho banyugururira nkaca nsohoka. Ubu basiga banyugaranye, urufunguruzo bagaca barutwara, ndara ahantu hugaye, sinonka n'ingene nugurura ngo nje mw'iwese, nukuri barara banyugaranye, imfunguruzo bagaca bazijana, bonyene mu gitondo niho banyugururira. Nukuri bavyeyi raba muntabarize, mundabire ingene nosubira mu Burundi, nayo gutoroka ntibikunda ingene ntoroka, ntibikunda nukuri, ntibikunda ingene ntoroka. Jewe aho mbaye ndabayeho nabi, nsigaje gupfa, ndara ndakubitwa, nkarara ubusa, ntibangaburira, kandi nakoze, kandi nakubiswe. Hama amazina y'uwadusafirishije mu Burundi yitwa Magnifique, amazina yiwe ni Magnifique, amazina y'uwadusafirishije mu Burundi ni Magnifique, ikigo naco citwa Trerasco, bacitwa Trerasco. No ku maguru ni ibikomere gusa, aho bamburuta mw'ikaburimbi, ni ibikomere gusa, aho bamburuta mw'ikaburimbi, mu maso barantabaguye ibizara, mu muhogo barantize, bankubitisha utwuma, nitwo bankubitisha, nutwo bankubitisha kwera utwuma, n'indya nariko ndarya barazimenye, baciye bazimena, n'indya nariko ndarya kweri baciye bazimena. Ku munsi wa gatatu niho nakubiswe, n'itariki 24 z'ukwezi kwa 12, n'itariki 25 z'ukwezi kwa 12 nyene, naho ndababwira ngo ndagwaye, aho kumpa ibinini canke banjane kwa muganga, baca bankubita. Nukuri jewe ndabayeho nabi, raba muntabarize bavyeyi, raba muntabarize mwoba mukoze, muntabarize nsubire mu Burundi. Nukuri narahize ingene notoroka, narabibuze, naho ndyama basiga banyugaranye mw'ijoro, baca banyugarana urufunguruzo bagaca barutwara, banyugururira mu gitondo, bikanguye niho uyu n'umurundikazi ari muri Arabie banyugururira. Saoudite, Nukuri raba muntabarize, jewe ndabayeho twashoboye nabi. kuvugana kuri telefone, mugabo mu nyuma ampamagaye kugira ngo dukore ikiganiro biranga. Namubajije byose uko bigenda, nukuri yansobanuriye, nasanze afise ingorane zikomeye cane, kubera nasanze adafise inzira yo kunasohoka ngo have canke yitorokere, kuko baramwugarana kandi yabivuze, arakubitwa, ntagaburirwa, arimwa indya, afise ibikomere biboneka, ibipfupfuri ku mubiri,
barabona ibikoko kwezi none umuntu utamushaka ntibutuma umwirukana wewe numvise ko amaze ejo bundi yagize imana arasohoka hanze hanyuma baragwana aramuburuta aramusubiza inyuma urumva n'abantu b'ibikoko kuko abarabu urinze wirukaje mu barabara kenshi ntacyo bakugira ntibagukusangayo mubwo urumva ko baba bamuburutuye bakamusubizayo niko nabwira ati nimba byarase byose rero wovuga wo kwitorokera ati nimba byaranse warabuze ugufasha kandi ugumukubitwa ntugaburirwa ushobora kukigira aho ujana kuri ofisi apolisi bagufashe hanyuma bakondera ahandi cyangwa ugataha mu Burundi naragerageje byaranse iyo ni nkayo solution ndamutoje kubera ko yaramaze kumbwira ibyunwe birarenze mu by'ukuri agence yiwe mu Burundi yamurungitse yoyo kimufasha rero no kuri abantu mushoboye kumufasha mu mufasha pe amerewe nabi bavuganye byinshi mugabo zababwiye amajambo makeya yanavyivugiye none afise ingorane nyinshi ntagaburirwa arakubitwa nta kuntu yotoroka akubitwa n'umugore n'umugabo bose Imana imurengera abashoboye kumufasha no kuri mumufashe je yandenze murakoze ndazi ko mwamwe mudutabara iyo habaye ingorane abantu mukurikira urubuga ndabizi ko muhari mu bijejwe canke mushikana kwa bigikoko bishobora kubikora ndabashimiye nizo kudufasha no kuri n'uwo muntu aramerewe nabi